Mugini ekipe yitwaye neza cyane. Iyi ekipe yitwaye neza muri Champions League. Bame bati mbega uno munsi Arsenal tubona muri no minsi ari umugwi umaze iminsi utameze neza, mbega imbere ya PSV Eindhoven irashobora kuza ikerekana yuko ikipe pardo gatoya. Hari kintu muri sport canke mu biganiro byacu bita breaking news. Intamba zirasohoye list abazokoresha muri rwarukino rwa Cote d'Ivoire. Zirasohoye list nibaza ko twogaca ko gatoya tukayisoma hanyuma tugaca twibandaniriza tuzoyidebata ko peut-être ku munsi w'ejo. Impamvu tuba turiko tuvuga ni intamba bien sûr ko biri kose izigoma ari intamba, ariko kandi turakeneye turacafisa akazi kuko gomba kumenyera ivyo umumenyereza mushasha atanguye kubaka. Naimana Jonathan mbona ari muri ekipe yitwa Namungo. Rukundo Nezima ari muri polisi yo mu Rwanda. Bizimana Alade wo muri Belgique na Nkunzigamana Mateo nawe bazozana na hariya. Yusuf mu Faransa, Sagahari police. Bizoza Parfait buri ari muri inde. Bizoza Parfait ari muri inde burya ari muri Hegesund. Most Trésor hose umwe yagenda hariya kure. Muri Sunkait muri Azerbaijan. Naimana Shassir muri Pamba Jiji muri Tanzania. Ndayishimiye Richard uyu ni kilongozi Rayon Sport. Abedi Bigirimana police. Mukono Elia Fontaine Gate Mwerdinho. Aruna Musa Majaliwa Rayon Sport bien sûr. Vyanditse ko ari mu mvune ariko barindire ko muganga atanga uruhusha. Medical medical report. Gakwaya Leonard Bugesera. Muderi Akbar Kasogi. Liongola Jordi. Abo bari abamilie abo bari bo hagati abona hereko barabanyegori aba defenseur ni Sabiyumva Frederic. Nduwarugira Christophe Omari Musa. Niyo nkuru Klaus yagarutse. Mukombozi Derike abonye nagarutse. Bukuru Keita. Marcos Wymens ni nakakuru keza cyane mu byo maze gushima. Ico yitungiye Kevin wa Aigle Noir, uyu ni wa Aigle Noir. Abukuru Keita nawe wa Aigle Noir. Abasatirizi hariyo Mvuka Bertrand Nishimwe mushasha nawe. Akine muri equipe yitwa ngo Sanderford. Amis Mohamed wagarutse. Ni byiza cyane. Kanakimana Bienvenue nawe agarutse. Gira umugisha Jean Claude. Bimenyimana Bonfils Caleb agarutse nawene. Nibibona Eddie mushasha warukinzo muri baba meilleur buteur bien sûr. Abdallah Sudi Abdallah. Niyo Ngabire Pacifique. N'uwitwa ngo Mabanza Romeo Vansi uyu ni mushasha. Kubashoboka kiki hari uwo tuvuzemwo. Aha turavye mu bashoboka simbona kabisa uwo boba bibagi. Bovuga kapitene Berahino. Berahino mbona atera yigira mu byicaro bya kabiri mu bihugu bidashobotse. No munsi biragoye hari yari mu Buhindu menga. Nawe natake dufashe icatadufashije vraiment. Hariya umuntu nabonye atagarutse turabe oya bose mwona. Aha utashoye kugaruka n'uyu mukinyi kuko nabonye abandi bagaruka. Uyu Mudera Akbar yagarutse hagati mu kibuga bazi ko twatumura mu defense. Ariko oya mvuze nagombye kukubaza mu maele makomeye dufise hari itaje uvuga ngo kutaba tuyifise n'uruhombo. Nta nimwe mbona zishoboka.
ahubwo twovuga kuba bavuyemo n'abagarutse hariya uyu musore wa Vital yarataye kumenyera oya ivyo biremwo uyu aba yagarutse koko atabimerita reka tuzobigaruka ko kwibere mu Champions League tuzobigaruka ko urumva yuko Vital byo kuri wovuga ngo nuwo duhomvye ko yagize yavuyemwo ariko tuzobigaruka ko urumva yuko abakinyi batari bake baje baheruka kera abo ba Marco Wemans abo ba twumvise bashasha barimwo n'abakinyi benshi bagarutse rero ubwo n'urutonde rw'abakinyi umumenyereza Sangwa Patrick ashize Ahabona azokwifashisha muri za nkino zo kurondera itike cyo kuja mu gikombe ca Chisi yose murazi yuko ari mu kwezi wa gatatu tuzokera igihugu ca Côte d'Ivoire tuzokera na Côte d'Ivoire azoba ari tariki 21 iyo ni match are hama 25 match retour mu mpera z'ukwezi kwa gatatu murabona yuko hari hageze aho rero ubona yuko atumye ko abakinyi batari bake tuzogaruka ku munsi w'ejo rero tubica ijya nino turaba tuti mbega bimeze gute umukinyi uyu atarimwo kubera iki canke ibi nabiriya tuzogenda turacakura reka tugaruke muri UEFA Champions League twari ku rukino rero rwa PSV Eindhoven n'umugwi wa Arsenal aho rero igihe cya zine umugwi wa PSV naringarutse Yves ku kintu tuvuga tuti Arsenal yari equipe uno munsi yariko iri kwiraharugwa ku gikombe hariya muri Premier League ariko bisa nk'ukumenga biriko birayicika match zibiri datsinda itsinzwe na West Ham inganyije nande na Nottingham Forest bame bati Arsenal ati ego Arsenal biratagusubira inyuma Arsenal ifite amablessure menshi ubusatirizi ati ntigira bakinyi bari bayifatiriye kinini nya siho bari uno munsi kuja gukina Champions League n'uyu mugwi wa PSV Eindhoven utoroshe nawo kubwawe Arsenal amahigwe uyabona gute Arsenal ni ihambwa amahigwe muri kuko kikiyo twanaliza urukino rumwe twanaliza ikipe ifise amahigwe y'ukurengana uravye current form yayo nayo nukwayiraba current form ya Arsenal iracari ku mwanya wa kabiri ni ekipe atari mbi muri ino sezo ahubwo ni ekipe yagize ibibazo vy'imvune igatakaza abakinyi benshi ino sezo PSV naka ekipe keza wabonye ko gashobora gukuramwo ekipe nkande nka Juventus de Turin ku rupapuro Arsenal ifise amahigwe kure ya PSV Eindhoven ariko vy'ukuri ibibazo vy'imvune Arsenal ifise ko twabonye ishusho ryayo muri Premier League biratuma igumana amahigwe nk'uko tuvyiyumvira aho rero niho hazi ico kibazo je ndabona ari match nteye ubwoba nsanzwe ndi umufana wa Arsenal sindi buyirabe ku rupapuro ngo nce mbona ko yoroshe kujya tuyibona nivyo hariyo nka Atletico ikina na Real Madrid abo bararemereye kweri ntuzi utsinda wari hariyo nk'ama equipe usanga yaragiye aratomborana kuvuga ati zini match ziremereye amwe mu match amwe ma equipe yitwa ko yatomboye neza Arsenal ntuyisigamwo ariko vy'ukuri haca hazamwe ico kintu c'abakinyi gwaje bihirimwo ni match igoye kuri Arsenal si match ishobora kuborohera cyane ahubwo turagiye kuraba igishoboka cyose ko iyi match y'uno munsi iraza gutanga n'ishusho y'ibishoboka Arsenal muri ziriya solution nkeya bafise mu busatirizi barashobora kubirengera bikarangira bazitsindanye kubona yuko ari Nwanera ari harya ari Mikel Merino na Trossard bashobora kuvyitwamo neza jewe ndabona hari kibazo afise Pep Guardiola ono Arteta ategezwa kubanza gukemura arafise n'ikibazo hambavu y'abagwayi arafise n'ikibazo ca nimero 10 atameze neza na bukibu Odegaard yasubiye inyuma cyane kandi urabona nimero 10 n'umuntu ashobora kuza rimwe na rimwe agakora ibintu ekipe nkuru agashobora kudebloka ibintu kabisa no musi ubusatirizi mufise nuguhengekera uno musi ufise umu numero 9 asanzwe atari numero 9 bivuze ngo niyo wo kwizera ko ari cakumanira akumarira akinishwe cyane akinishwa nande akinishwa na numero 10 kandi numero 10 nta difference wenyene amenyereye voilà ni naco tumumenyereye ko Martin Odegaard ariko no musi ivyo byose ni bibazo Arsenal ifise jembo nabafise chance yukuba baza gukina nande ni ekipe yitwa ko ikinika ya PSV Eindhoven
bakagira iyindi chance yuko izi ekipe zose kiki buri zitangurira hanze buriya ni chance ya yindi bagira yego gusubiriza wabonye amakosa hari igihe usanga ntawe ubizi. Bon, uwitwa Sir Alex Ferguson yigeze kuvuga ijambo ngo defense nziza, attaque nziza igutsindira match, muga defense nziza iguha igikombe. Zino knockout we yazatandukanye na championa. Kuko Arsenal ikinye na Nottingham bakanganya ubusa ku bundi, Arsenal ibitakaje amanota 2. Siko. Ikunguka rimwe. Iyo ni esheke kurinde kuri Arsenal. Uwo musaruro wa Arsenal ni esheke idasanzwe ibijiye kuri. Ariko muri knockout ushobora kunganya ubusa ku bundi, ukagenda ukanganya ubusa ku bundi, ya defense yawe iyobowe n'umunyegori ikakurenganisha mu mapenalty. Nico Ferguson yari karavuga mu bisanga. Defense mbi ntakigufasha muri ibi bintu byo gukuranamo. Rero Arsenal nta attaque bafise, bagwaje abakinyi benshi mugabo basanzwe bahagaze neza muri defense. Iyo equipe ya PSV shwa kuza imeze neza mugabo bahagaze neza kiki. Gomba uhere kuri Declan Rice, uze kuri Thomas Partey, uze no kuri bane binyuma, nta kibazo na kimwe Arsenal ifise. Muri abo bose Arsenal ishobora no kuza iburaya ikanavuga ati muri aba bo guhera ngaha gusubira inyuma dufise turi mu bafise beza kurusha abandi. Yego. Ariko nawe kuhera ngaho kuri 8 kuja imbere ufise bande ni kibazo cha Arsenal kiri mu mvune. Ntibizigera bitandukana n'ukwagiriza Arteta ko yaneglige kugura abakinyi ba numero 9 nkuko benshi babivuga. Yagerageje kongeramwe inguvu nk'umusubirizi wa Saka niwo mukinyi atarafise umusubirizi muri Arsenal, azana Raheem Sterling nawe yarabahombe, urabana ntaca bafasha. Al absence y'abagwaye bose yokabaye ariwe ari karayobora. Aza gukura cyo gihengere basi gatoye. Ukabona yuko mu ari karatanga 50% y'ivyasaka. Ariko iyo 50% ntayo. Kuko Raheem yabameze neza kiki. Ndemeza ntakekeranya ko bari kumushira kuri point kuko no mukinyi w'umufinise. Arashoboye. Akaza gakina no muri ntuzi. Donc Arsenal bari ko bakina na equipe batomboye neza, nibaza yuko atamufana wa Arsenal yashavujwe n'ino tirage imaze kuba. Ariko ishobora Arsenal ntiza iramutse itanakuyemwo PSV Eindhoven canke nitsinde n'uno munsi. Ntiza kurizwa nuko ari PSV Eindhoven. Iza kurizwa nuko ibibazo yifisemwo yonyene bivanye n'imvune bafise n'amameforme y'abakinyi ari byo byatumye atacishobora gukora imbere ya equipe ntoya yitwa ko nabo nyene bavuga bati twatomboye neza. Rero kuri equipe ya Arsenal ugwaje Saka, ugwaje Martinelli, ugwaje Kai Havertz meilleur buteur wa equipe muri rusangi, ugwaje Gabriel Jesus solution imwe mu bataka baguzwe menshi, niwe mu bataka wenyene Arsenal ifise yaguzwe n'amafaranga menshi. Abo bose baragwaye mugabo hiyongereye ko Raheem Sterling ari disponible mugabo by'ukuri ataca aza agufasha muri no misi. Hiyongereye ko uwitwa Martin Odegaard uri kapitene buriya bakubwira ngo iyo uferinze kuri kapitene. Ndibuka umuhisi yari umuvyeyi wa Academy lo message yahora yoboye Burundi. Twageze gukina match na message Ngozi, twebwe message Rumonge. Dukinire Makamba. Ico gihe kuko muri Academy za message iyatanguye kubaho yatanguye kubaho ni inga y'Ibujumbura, ni y'Ibujumbura hakurikira iyo mu Rumonge. Ni nako zatanguye kuza zirakomera. Igihe havukiye Ngozi ni y'Igitega ziriya twe tugitangwa twazitsinde ibitsindo byinshi cyane. Mugabo batanguye kuvyura kugira kaguvu message Ngozi kuko twabatsinda 5 kuduka ubwa mbere mu gitango. Muga haize umwaka dukinire Makamba mita 0-0. Andi mwigori
aho ico gihe message ngo yari ifise umunyego urabona uriya bajigo uriya urubona umwe animateur hari ujya ari mwigori ryande ya message ngo ndibuka yarababaye ni naho ka bienvenue kamene ijyambere iyo match yarayibabayemwo bienvenue Charinji ka bienvenue kamyara gapeti kagashapu kage kigiri entraînement za basket kurushiza za z'umunyegori wa football nayo kagafisa kujya kazi no gukina basket cyane hanyuma rero muri mita hari ukuntu mzee twamwita mzee byensiri indani nyene muri academy araza aratuganiriza rimwe mu ijambo yavuze ati ntushobora kuba kapiteni umaze gutemba kugwa inshuro 8 muri mita imwe seke uri kuragaragaza kunanigwa kandi ari wowe uyoboye abandi sawa ufise technique urumukinyi mwiza muga ihagarareko uhumurize equipe yafise umugenzo wo kugenda kaganiriza kuraza ibintu vya football yarabizi yari umumenyereza mu bisanzwe urumva iryo jambo yavuze ntushobora kuba kapiteni ngugwe inshuro 8 muri mita imwe uburi kuragaragaza yuko byukuri hari ikintu nawe we utari kurametriza badufite mu kapiteni twa Hussein Dobo icogi amupeta azi gukina cyane Martin Odegaard rero uno munsi hari ibintu Arsenal itoshika ko ari muri biriya bihe ubona yuko la blessure yiwe harakanu kagabanutse hari meforme byazanye noneho wewe bibaye bibi kurusha Arsenal yamenyereye solution zica kuri wewe yamenyereye gushika ku bintu wewe ari byinshi wabaye ku debloka no kuvuga muri no myaka yose Arsenal bayi successful mu byabayemwo byose byiriya forme uyu Odegaard yaba yakoze byinshi ariko no munsi biranse kwa he kumugu absence yababandi absence yabo mufashije kuko Arsenal bakubwiye umuyobozi wa Arsenal hatavuzwa Odegaard havugwa Saka si hari ni wowe uhari ntacu uri kurakora urumva bisiguye deja yangwara ya Arsenal rero ni ikindi gipimo nukuraba ikindi kintu Arsenal imbere ya Feyenoord sumu adversaire aremereye rimwe na rimwe urashobora kuvuga ngo nyimba Arsenal mwe nanigwa na Feyenoord namwe nimugombe mugaruke nga muri Champions League nta wundi muzoshobora nico nashaka tugaruke aha kuri PSV uravuze uti ubiravye kuri fe uravye kuri match ihari amahigwe benshi bavuga ati tuya Arsenal turavye iri kurigenza muri Champions League umwaka uheze gene yigenje muri Premier League ariko bagaca bagaruka bakavuga bati ya course igira isa nk'iriko iravamo muri Premier League amanota 13 iriko iravamo muri Premier League ariko matematika bwikunda bagaca barabati uno munsi turi ku munsi wa kabiri ama Brazil ahari muri Arsenal bafise urukino ku munsi w'Imana na Manchester United zo biri muri Old Trafford iyi match ni match bikomeye yabo sukuvuga ngo ni difference ya bibanza iyi ni match za kubikomeye ishobora kubakura complètement ku gikombe kubwawe ico yofata cyane cyo bariki ari muri dilemme ikomeye gose Arteta ngaha ari muri dilemme ikomeye soit ni concentre kuri Champions League soit ndashobora kuvuga ati avec les blessures fils ndashobora kumenya ngene njera iyi match pour ne pas perdre match à Manchester United Old Trafford basi ngume muri course iyi dilemme shakiki nawe urakunda kwitiranya ibintu sinkunda comparaison nk'izi kubera buriya iki kibazo niyo ibi bintu wowe uvuze abamenyesha makuru murakunda kubibaza abamenyereza urazi nyinshi bakunda gutanga ndi focused kuri byose oya kuri match ya mbere ubwa mbere hari gihe usanga match urabona nk'ubu ibyo uvuze we tuyarezo icyumviro ugize n'uwo mu Bwongereza arakigira ugasanga baraze ati Feyenoord wapi mugabo kubera umuriro ukunda yaba nka bikunda kongerezwa nk'ubu yaba United iri kuri fire yuko na Arsenal babarizwa hamwe nko kuri classement ya Premier League ico kibazo aho cari kugwira cyane hari nabari kukibaza imbere yawe ariko kenshi abamenyereza n'aba professionnel muri rusangi bakunda ko biyumvira urukino bakabanza bagakuramwo bimwe
bakabona kwiyumvira ibindi. Ariko ntikibuza kuko ushobora kwiyumvira ibyo. Oya ntibishoboka kiki kuri iriya niveau ya professionalisme ntibibaho. Oya la gestion ntibibaho reka nakubwira uno munsi Arsenal nta elemi ifise uvuga ngo baraza kwicarika ngo barindirize match ya United ntibibaho. Oya simuze kwicarika ico gombo cibagire je ndakubwiye kuri Champions League sivyo uno munsi avuga ati ko Arsenal bashobora kuba mu concentre kubera match ya United. Oya jemba jiko kibazo suba ko mu concentre ivyo muri ico gihe abakinyi ukavuga ati twebwe Champions League iyi PSV ntidukuremo urumva bishobora gushika gwasanga sivyo ndabifurije hashobora kuvamo dufate nka Brazil itari nziza ku mukinyi kanaka ico Brazil ntamu nayitekanye nani ico bo jewe simbona yuko bona atinya Brazil mbe ndakubatse reka duhere inyuma gatoya burya United na PSV ni yahe gutinya PSV none kubera kuri kurazana ibintu byo mu yindi ndwi kandi noneho na wewe turetse nivyo uri kunganiriza nabi tuvuge ibya PSV kwanza. Oya ni comparison mvuga yuko umuntu wese ashobora kuyumvira uno munsi akavuga ati ibi inye ndiko ndiyumvira bafise n'urukino rukomeye dimanche kuyijera ashobora kuvuga ati iyi match dukinye gucyanye urumva ni nkuko uno munsi ashobora kuvuga ati Paris Saint-Germain gutsinda Lille 4-1 banditse ibinyamakuru ati ihaye ubutumwa Liverpool yuko ari equipe ikomeye ntibarakina ariko ça n'empêche pas yuko umuntu ashobora kubaza ico kintu akavuga ati none Arsenal ko imaze iminsi itari kwitwara neza muri match zibiri. Umaya karore kagute ndakubwiye ni Paris Saint-Germain yatsinze 4-1 Lille baca bavuga bati Paris Saint-Germain iratanze ubutumwa kuri Liverpool babivuze ryari après match no kuvuga rero batanguye kuvuga urukino rukuri nawe rero reka kuvuga urukino rutaraba banzuri n'ivya PSV dutango tuvuga ivya United. Niko bimeze kiki na equipe nimwe ishobora kuja kwiyumvira ibi niyo bavuga ngo basi ngo ni mundwe ngo beregeranye ni hagati mundu ibuka ko Arsenal iheruka gukina na Nottingham erega Arsenal imaze iminsi 9 iruhutse yego none ivyo birakibuza ko ikina mercredi kine na dimanche imerewe neza navuze ya oya sivuze nawe wewe vyiyumviye je ngobye kuvuga ni nta mpamvu nimwe ishobora gutuma uvuga urukino rwa United imbere yaba ngaha muri studio yaba na hariya bari ifo ko babanza kuyumvira urukino rwa PSV ni Champions League ni Champions League yego ndavyumva ni Champions League iyo United ori kuravuga irike kugwa mwana za Fulham hehe muri FA Cup ahantu yari isigaranye amahigo yo kuvuga ngo bafise ikintu bokorako iyi United waje kuraho umusaruro wayo na PSV na mazina atandukanye United ifise icubahiro cayo ni equipe ya 16 kiki uvuge ko Arsenal yotesha umutwe ni equipe ya 18 na 16 muri championnat imbere yuko bakinana ntuze kandi Arsenal rega hari ivyitanguye kurekura muri Premier League nico cibuka niyo yokabaye ari Liverpool ntibo itaka umutwe cyane imbere yuko barangizanya nande na PSV hariyo rero amahigano atandukanye kandi n'ingufu ziratandukanye. Arsenal yari ukuntu muri Premier ubugiye gucungana nuko gusa idatakaza n'ikibanza ca kabiri muga kwiruka ku gikombe nabonye barazi yuko vyarangiye none wumva boshira ingufu he doka hari impamvu nyinshi zo gushira ingufu ngaha muri Premier League bame muri Champions League kurangizanya na PSV hanyuma bya United bikaza mu nyuma kakuvuze rero karashobora kuba gakora kavuga ati ingufu rero tudushire ngaha harya turabona ko tuko ziragenda si nico rero ntuco konga ugira conclusion na conclusion mvuze ivyo je navuze nti Arsenal kuri iriya niveau y'Iburaya si Arsenal gusa niyo bo bafise urukino nyabaki bakina match semaine par semaine yego ni equipe zose none mundu yeze ko muri Copa del Rey Atletico ni yakinikina na Barcelona kubera iki yo sije itaje y'imatch bafise muri weekend ntiyari ikomeye nayo Atletico bakenye nani Atletico ejo bundi bakinye match na Atletico Bilbao urakoze kandi baranayitsinda birabuza ko no munsi bakina na Real Madrid barakina bien sûr ubwo ruhererekane niyama anje umuntu ashobora kuvuga izo anje kiki ntaziba zihari wewe fata iyo Arsenal ntabwo Arsenal ikwiye yose yikwiye bariya ibuze izi match kira muntu yarazi yuko none azipari yuko nzi yuko Arsenal zo zitsinda facilement
kuko PSV ni mutoya cyane kuri Arsenal kandi Manchester ni equipe iri faible cyane inoseza ku buryo atayisikize inanganije na Arsenal cyangwa Arsenal gatsindwa botwenga Arsenal ni botwenga United simbona rero impamvu tuba turi mu Champions League ucuhuza ibintu bibiri bizoba mwisomera si match za kamena mutwe kuri Arsenal uvuga ngo nubwo turi kuri iyi nguriya dutegezwa kuyibagira oya siko bimeze nuko rero numugwi wa Arsenal uza kuba wakigwa hariya mu gihugu ca Hollande numugwi wa PSV Eindhoven igihe cy'isaha 4 z'ijoro ubwo rero n'urukino rwa gatatu twaciye ku nkino zindi zibiri